bavyanka bavyemera bavyanka ba kajya kantu zenye ka bifesi ndashaka kugatamba ama uririmbira iyo yo ni Monday Superstars reka ndabaha ikaze ariko kandi ndabashimira mwese mudahengeshanya kwama muri kumwe natwe Adijo hamwe na Indundi TV turabazanira amakuru y'aba Superstars byagiye biravugwa mu ndwi turangije neza na neza urumva ko ari Monday byagiye birakogwa rero mu ndwi turangije nibiki gumana natwe stay there. Yes, nkuko rero nayimeje kwibabwira ariko kandi n'amakuru menshi n'amandiko ndabashikiriza ni Kidumu twakubwiye yuko atanguye tuwa yo muri Europe ubona neza yuko igenekezo yari yatubwiye twaguma tubona ni kure mugabo abona ko igenekezo riheza rigashika igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu bariko batubwira twaguma tubona umengo ni kure mugabo ni mu ndwi turangije ubona neza yuko muri Belgique ngaro muri Bruxelles yashoye kwa gukora amateka nkuko yamariko arabikora ariko akabijya aho mutama ari legend ora ko abantu bose bashaka kwishimira kuhashika abasanzwe bakurikirana ibintu vy'imipira muca mubona ngo ahoze atwara intamba utwara intamba mu rugamba Patrick nawe nyene yarishikiye muri ico kibanza aha rero ndavuga Big Fizzo mugari Desire muzi yuko asanzwe yiberewewe hajya iyo Kidumu akorotse hajya ntiyigera asiba niho aba yibereye ariko kandi nuwahoze akinira intamba kera Valerie nawe nyene niho yari yibereye ubona ko yari ambiance kubona kwanza ko legend yashitse hajya abo rero nabo twashiye kubona bari kumwe ifoto ubona neza yuko ashitse hajya umurundi wese abanyoteye kujya umuziki w'ikibiriraho umurundi wese abakumbuye kumva wa muziki nikune pia ndashaka gusiba ni Kidumu kibido ubona yuko byashoye kugenda neza nuwashoye gushika hajya afise amakuru wadusumvya ashaka kutushira ngaho commentaire ukatubwira ati eske mutama wamubonye gute urazi ko ari karriere yiwe amazemwo igihe kitari gito kandi abandanya ariko arabikora ya uri mwaka wa 2025 kuva utangura hoho urabona ko amaze kuba aboneka mu bibanza bitandukanye mu Burundi hoho aguma ariko araza wewe wavyiboneye n'amaso yawe dushire commentaire ngaho eske Kidumu umubona gute sinza habo twifitiye yibereye muri East Africa gira icyo mbwiye ngaho. Nuko tubanaye n'amakuru yacu inyuma ya Mkombozi kutaronka uhonorable abandaye yerekana yuko ico kibanza gikeneye vraiment gikeneye ubona kuciye ku mbuga ziwe ubona yagiye guhura na nyine icubahiro ugasanga ari ibintu nyene yagiye aratumigwamwo urumva yuko kakaruko kumva yuko ategerezwa gutwara ntaravyemera mugabo kandi nka kwa kundi nyene yamabikora nk'umurundi yamariko arahimiriza abarundi gukunda igihugu ciwe yanditse amajambo acishije ku rubuga rwiwe urazi neza yuko dusigaje imisi mikeyi ndetse ngiyo bari nk'umunsi umwe gusa kugira du celebre l'indépendance du Burundi ukwikukira kw'abarundi abona ko Mkombozi amaze kuba ahamagarira abarundi ngo kuno bogenda bambaye ngo ntiyanse yuko mwogenda mwambaye amakostime ngo mugabo ngo menye ko muzo ko murashigikira ngo wa muntu twibaza yuko twikuye ko wa muntu twibaza yuko wa mukoroni ngo kubera ikintu tudashaka kugenda twambaye impuzu nyene ngo simvuze ngo izibiti ngo twese ngo turadifise ngo mugabo ngo murashaka kwambara ngo nk'uyu mwambaro aho ni video yarashize ko indirimbo yiwe Afrika ubona ko ari mu mwambaro w'amabara umwambaro nyene ukozwe mu mabara y'ibendera ry'igihugu ngo mwese rero ngo murashaka kugenda mwambaye gutyo ngo kugira muze mwerekane neza yuko ubu mwishimira Uburundi mu majambo yiwe yashiye kwandika ati barundi kazi tugira amahoro ngo nagira ndabasabe kuri independance nitwambare amakostime kuko ucumengo ni independance y'abafaransa n'ababirigi ngo suko twanka impuzu zabo ariko turiko twigina intsinzi nitwo kwambara nk'uwo
kwambara nk'uwo twatsinze twambaye mu mwambaro umwe simvuze mwambare mwese impuzu z'ibiti ariko kubazifise bazambare kubatazifise bambare ibitenge imvutano urubega canke twambare nk'iyi nambaye muri no video naho nyene ariko ndakubwira ati muri iyo video yambaye amabara agize ibendera ry'u Burundi ngumushono nawurabiye kwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu kandi nibuka umunsi duhura yarambwiye izina ry'uwo mushono ko witwa leta mvyeyi ndabasabe basi ko mwambara costume za leta ako mwambara costume za leta mukoroni y'abakoroni ni yambariye leta mvyeyi ngo independence mwitega indirimbo shasha yitwa stand up uyo ni Mkombozi ubona ko nawe nyene azoba yishikiye muri ico kibanza bien sûr ubwo nibwo butumwa yashoboye gutanga ubwo nibwo butumwa kuva kwa Mkombozi kuvyerekeranye na independence murumva neza yuko ngo n'indirimbo yiwe azoba ayishize ahabona tubona turiko turindirana Yes, welcome again. Ngo bwa wundi rero hari amajambo twabonye yanditswe n'umuhinyanyuzi. Umuhinyanyuzi yasanzwe akorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi neza na neza Bujumbura Liza Classic mugabo wabarizwa neza na neza muri Tanzania yanditse amajambo nyene muri mu gigiswahili no gerageza kukubwira mu ncamake avuga ati wewe bandanye uri kurakora umunsi uzovugwa n'umuntu akomeye tu abantu bazoca babona yuko ivyo ushoboye bakaca bagenda no kubikurikirana igikuru ngo nugukora umuntu akomeye akuvuze ibintu biba bikomeye uva ko ari munezero udasanzwe kwa Kiriku akili mundwi turangije vyagiye biraca ku mbuga ngurukana bumenyi cyane ndazi yuko nimba ukurikirana imbuga wagiye urabitahura mugabo ni hamwe tuca tugaruka dushobore kuvugana kuvyerekeranye n'ico kintu cyo kumva yuko umuntu akomeye akuvuze ko nawe biba bimeze neza yes ugakora mugabo ibintu vyiza vyawe byonsi biba ariko birarabwa n'umuririmbyi Diamond mu byo byashewe kwerekana mu bantu akurikirana arabona ko kuri we arakurikirana ibikorwa vyiwe cyane aha araza ku nimero ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane mugabo ngaha ku nimero ya gatanu hagaca haza umunigeria ku nimero ya gatandatu hagaca haza Kiriku akili aho nyene screenshot aratwereka yuko Diamond yamuvuze ni bya bindi rero umuntu akomeye akuvuze ubwo Diamond aricara hanari akaguma ariko arumviriza Kiriku akili akamusubizamo murumva ko mu Burundi dufise impano natwe tunegrija tukanegrija mugabo kandi ni ku ruhande rwa Kiriku akili ubona ko abantu basore ba Billman Boy ntibashimye gukorera kuri YouTube imwe ngo Billman Boy umunsi afise iyiwe kuvuga ko uno munsi nimba yakurikiranye akili Double J ngaho ntarimwo ni ibintu bya Billman iyo bari muri Billman ndani sawa mugabo ni ku ruhande rwa Kiriku ubona ko na Kiriku amaze kuba aronka madeal adafatanye na Billman Boy ivyo yamaze gushikiriza ashishije ku rubuga rwiwe gerekerezo rya 30 bien sûr kwezi kwa gatandatu igiteramo cyaberenga kuri Source du Nil mugabo igerekerezo rya gatanu ukwezi kwindwi azoba ari ngaho muri Suisse ubona ko izoba ari fête de l'indépendance abarundi bari hariya bibuke kabisa ko bikukiye igerekerezo rya 12 azoba ari muri Kermesse urabona ko igerekerezo rya gatanu n'igerekerezo ry'indwi ni Miss Mikey Suisse azokubita gato yacabasezera bye bye acagaruka mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi akabase programme ya Lowiti etamba na bike assurance bike urabona ko yashoye kwikora ku baririmbyi benshi ni byiza cyane amakampuni nk'aya gumyaza gatora umuririmbyi agakorana n'uyu agakorana ujya byose na ko ari kwakundi bya bindi tuba dukeneye nyene impano zacu zishigikirwe ababosi bamenye yuko gukorana n'impano bituma ibintu byabo bishobora kugera kure abona neza ko nanje batigeze bandi ya mugabo ndabivuze kubera biciye ku muririmbyi byose mugaje umuririmbyi aronse c'est bon ni Monday Superstars ndagarutse Yes nuko
mwamaze kubibona yuko abaririmbyi bacu kugenda kugaruka ari ibintu biba byoroshe. Wabonye ko nakubwiye yuko lo 5 na lo 12 azobagarutse ngaha kiriku. Naho rero abaririmbyi bacu basigaye bemegwa Kigingi narakubwiye yuko ari hariya muri Canada ariko arabikora neza. Burya rero umuntu adatwenga nyene biba ari uko nyene rero udatwenga tugire gute. Ayanamanutse acha dukora kandi na Kigingi sama comedy kuvyerekeranye nayo na nyene tuzogaruka tukubwire neza ukuntu bimeze. Mugabo yamaze kuba alansa yuko igiye kugaruka urazi ko bikorwa nkuko umwaka utashe. Twizere yuko na mutima lo comedien nkuko yamamwo azoba ahahari. Twarababwiye ko yakubitiye mu Bushinwa twibaza ngo agiye kukubitirayo nk'imyaka 5 canke 6 azogaruke. Mbega ngo akanya gato yigusa yize ibi na hano nosoye bantu b'Imana. Abamukurikirana ku mbuga murabona ko yaca ku maduka akavugana namwe akababereka ibintu agiye araguragira gutya. Ubu rero ngo uburimyi n'ubworozi mwarabibonye ubwa mbere ivyo yimbuye. Twizere ubuko avuye mu Bushinwa agiye subiza kandi yandi matone bien sûr biba biryoshe ku banyempano bacu batandukanye biyumvire ko ushobora gukoresha impano yawe ugashira no mu bindi bintu bijya bikaguma bikubura kwinjiriza n'impano ino ikabandanya irikiraduga. Tumukeza cyane umutima lo comédien akakanya tuvugana aza yaramaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Yes, nuko tugaruka ku makuru yagiye aravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi neza na neza kuva kwa Mugani Desire twari twamaze kubabwira yuko amaze kuba amenyesha yuko agiye kwigirira tuwa ngaho nyene. Urazi ko aheruka kuduha album USA 77 tuwa agiye kudukorera ngaho muri Canada. Urakona ukwezi kw'icenda kw'icumi kwa 11 byose azoba ari ngaho. Tukibabwira gusa yuko ivyo biteguwe bagiye tubona ati ngo vyasivye ngo ntibiza kuba bisibishijwe nande numwe sinzi ngene no musigura numwe mu basanzwe yama ariko arategura ibiteramo bitandukanye yama na cyane mu gihugu ca Tanzania yemye ariko aravugwa cyane asanga ari kumwe n'abana cyane mu vyagenda arategura aho gushikaho bamo bavuga ati hari ivyo ahora ategura bikaba n'ibindi ategura wapi bigakubita swata ngo yamashaka ngo kudugira ngo ku mazina y'abaririmbyi. Rero ikibazo gihari ni cyahe mugabo kuva muri Bantu Boy bo bamaze gusohora communiqué de presse bashaka kuvuga cyane bahamagarira cyane abantu bariko barabona ibintu ko biraca ku mbuga nuko nyene twego turabibona. Sinzi uwo muntu ndamuvuge uko nyene nivyo twego turabona akaguma avuga yuko ngo ivyo biteramo bitazoshobora kuba. Ni kuri izo mvo rero Big Fizzo amaze gusohora kuva muri Bantu Boy bamaze kuba basohora iyo communication baramenesheje neza yuko le 26 juillet Montreal nta kirahinduka mugabo bazoca bagenda no muri Ottawa Edmonton hose rero azoshobora gukorera iyo tour. Rero ngo kubiriko biravugwa byose ngo nakajagari kandi ntavyo bazokwihanganira ntibazoshobora kuvyihanganira kuri uwo muntu kubera urumva ko subwa mbere ngo abikoze amariko arabikora ku artiste bose batandukanye mugabo bazoheza barabe icigwa bashobora kumuha kugira yige. Rero nituramenya ukuntu bimeze kuvyerekeranye nawe baravuganye byo bimeze gutya canke turacarindiriye nyene uwavyitayemwo uwatumye ushobora kugendera ku izina ryawe wararikoreye uzi ibintu waciyemo kugira urironke umva kudashaka kumuyihanganira. Uno munsi ndiko ndaza ngaha ngaruka mbwira abantu bari ngaho muri Canada igiteramo ca Big Fizzo ntikirasiba le 26 juillet muzoba muri kumwe ngaho kugira mushobore kuryoherwana umvise neza ko bazotangurira Montreal. Ni kuva kwa Big Fizzo umuntu nk'uwo yita ku izina ry'umuntu wowe wibaza ko yohanwa gute? Gira icumbwiye ngaha muri commentaire. Yes,
Yes, merci kandi kugaruka ariko kandi urumva ko ari ikiganiro Monday Superstars tuama turi kumwe namwe ngaha nyene tubabwira amakuru atandukanye Indundi TV iyabonesha ukabutarabikora umaze kubikora naho cabwira mugenzi wawe nawe nyene abikore na mugenzi wawe wabwire mugenzi we hama dukurikirane Indundi TV na cyane muri bya biganiro nyene biba bitandukanye bica ngaha nyene ariko ndakwibutsa neza yuko iyi sama atagusamara ibintu byose biri gado aka kanya tuko turavugana honyene hari igiteramo deja mwumvise ko kiri kwadoya kuri Success di New York 30 none musinyene kwezi kwa gatandatu yes murumva neza yuko atagusamara hariyo amaradiyo rero yamaze kuba ahaguruka aguma ategura ibiteramo bitandukanye ubona ko muri isama umuririmbyi azi yuko yakoze ibintu hama ntiyagira igiteramo na kimwe kiriko kiramurondera muri ibi biteramo biguma biri gutya bien sûr bakora kubonera canke ari ikintu utarashikana gikenewe yuko ushikako kugira baguhamagare turabona umugwi w'abantu benshi urabona Black FM igiteramo muri kirategura cyo n'igenekerezo rya 2026 ukwezi kwindwi urabona aho na Natasha yashikirije yuko azotegerezwa kuza mu gihugu cy'u Burundi mu gihe yaramaze igihe hafi amezi atatu abarizwa ku mugabane wa Buraya uratwariyo n'abana biwe basanzwe biga ubu mugabo azoba yamanutse nayo nyene ngaha mu gisagara ca Bujumbura hariyo ba Monia Fleur hariyo ba Rinoji hariyo ba Mr Champagne hariyo ba Mkombozi hariyo turagiye kuri PG Classic nayo ifatanije na moto na Oha Motors nabo nyene barafite igiteramo bako barategura bo ngo bazorondera impano ahatandukanye gutya mugabo mu ambassadeur wabo ni Melanin Boy niyo bazogenda bazungurukana hose turavuga muri zintara zose ubona ko zisigari zishasha bose rero bazogenda bazungurukana gushika babona impano batuzanire impano basha iyo ntibuka baza kwibaza yuko nabishize binzigo oya hariyo nyinshi ziriko zirategurwa mugabo ndaziko muko murazikurikirana nanje ndaririmba hamwe na Isanamu nayo nyene izoba iri hajya ariko kandi Isoko FM nayo nyene ngirafise ngo awards iri kirategura bavada vyibagira mugabo ndazi yuko iyi ari vibration zo ari vibration seti ivyuzuye awards nayo nyene nigenekerezo ry'indwi ukwezi kwindwi ni ngaho mu kinama hamwe na Prophet Joshua aho umuririmbyi wa gospel azomenyekana mu mice itandukanye ariko kandi ariyo nibiko birategurwa na Dikobu indwi y'aba diaspora arashushe mu gisagara urumva neze ko ari sama nta gusamara indwi y'aba diaspora nabo nyene bariko bararondera nabo nyene impano kugira bashobore nabo nyene kuzifasha mu nyuma yaho hazoca haba final bashoye kutubwira ati ninde atahukanye iki kibanza ninde yashoye kwironkera akagashimwe aho rero bobo bazotangura nabo nyene mu ntara umva yuko impano abantu bose basinziriye uzi yuko usanzwe ufise ikintu ushaka kwerekana ntutangwe n'isama ugende werekane impano zawe mu Burundi yo hageze sama uraziko ibintu byose biba ari vibre indirimbo ziko zirasohoka zose urumva yuko ari kuvibra kubera ari ibintu bya sama nta bintu byo gusamara reka rero je ndabashimire mwese mudahengeshanya kwama muri kumwe natwe ni Monday Superstar reka tuze dusubire kandi mu ndwiza tubazanira n'amakuru yandi atandukanye ndababwira ati ciao